ndababwire ko duhimbawe no kubaronka mwebwe cyane cyane mwebwe bashitsi mwagendeye paruwase Matara kuri ino shure y'Inyabiraba. None kubera ko kanyamuneza nagira ngo ndabaha ikaze mwese mu iteka ryanyu. Imana niyo yabatuzaniye, none ibandanye ninahazwa namwe urugendo mwagize muza kudufasha akanyamuneza rubabere ikimenyetso n'imburi y'urugendo rukuru turiko twese ruganije. Kaze dusangire akanyamuneza, cyane cyane dusangire kugabana ibyiza by'umukama, dusangire yubire ya nyakubahwa Padiri Deo Gracias Ndayishimiye. Umunsi w'akanyamuneza atari kuri jewe gusa n'abavukanyi banje baje dusangira akanyamuneza ko ari je natanguye guhimbaza imyaka 25. umwe wese afise na wene umunsi wiwe. Umunsi wa gatandatu uza azori Patiri mukuru Maneno, ku munsi w'Imana ukurikira wundi azikorezo tutatanga kw'isaserdoti mugabo ukurikira tariki 15 azori Patiri mukuru Gilbert igicara maze gushika aho abasenga data bamusenga mu mutima no mu kuri. Mu kumusenga mu mutima no mu kuri wavyumvise bisaba mu mutima wavyumvise no kuri wavyumvise. Tugerageze natwe Oh
ndababwire ko duhimbawe no kubaronka mwebwe cyane cyane mwebwe bashitsi mwagendeye paruwase Matara kuri ino shure y'Inyabiraba. None kubera ku kanyamuneza nagira ngo ndabaha ikaze mwese mu iteka ryanyu. Imana niyo yabatuzaniye, none ibandanye ninahazwa namwe urugendo mwagize muza kudufasha akanyamuneza rubabere ikimenyetso n'imburi y'urugendo rukuru turiko twese ruganije. Ndahaye ikaze abasaseredoti baje kudushigikira. Hariho abasangiye yubire na Patiri Deogratias Ndayishimiye, Patiri Jiriberi, Patiri yego baramutse ya Pepe, Patiri Jiriberi Ndayishimiye, Patiri mukuru w'Umujenga, Patiri Maneno, Patiri mukuru w'Igiracana, Patiri Janvier Ndayishimiye, Nizigiyimana ari kuri katedrale ajejwe ubutumwa bw'abakristu barayike. Abandi basaseredoti hariho Patiri Shumbusho Anise, muramubona hariya atwara igisata ca UDD muri gisata c'ubutungane n'amahoro muri diyoseze. Hariho Patiri François Ntagahoraho ngaho inyuma yanje, sinzi ko mumubona. Tunasangiye n'ingobyi y'ubusaseredoti. Patiri Rudoviko Mbazumutima ajejwe ubutumwa bwo gushwabura bihebera Imana muri diyoseze, nawe baramutse. Patiri Janvier Gateretse, abanyamatara muramuzi. Patiri Haure Ngabirano, Patiri mukuru paruwase Mayuyu. Patiri Symphorien Uwimana, umurezi n'umwigisha mu maseminare makuru. Patiri mukuru wa Saint Michel yitwa Niragira Toma. Na Patiri Floribert wo mu muryango w'Abashomestadt. Ndabonye n'ubundi aje Patiri mukuru wo ku Buterere, paruwase Buterere, yitwa Remi Nguriye. Murakoze. Abandi turabasangwa. Rero ni paruwase Matara muje mugana, ni paruwase ifise ibisata indwi n'ikigo gikuru kigira 8. Ni paruwase ifise imibano hafi 120, ikaba yavutse mu 1968. None kaze dusangire akanyamuneza, cyane cyane dusangire kugabana ibyiza by'umukama, dusangire yubire nyakubahwa Patiri Deogratias Ndayishimiye. Tugire Kristo. Nimuhorane umukama, nimuzero ry'urutamajwi rusabwe mu mukama ku bicumuro vyacu, tubone kumushyikiriza ino mukamisa turibiza mu maso yiwe. Ndireze ku Mana rugira vyose. Imana mushobora vyose nitugire ikigongwe, maze niyamara kuturekura ibicumuro vyacu iduhe ubuzima budahera.
nsangire na Kristo wawe ubusaseredoti bwamaho kandi ngo nkorere eklesiya yawe numfashe kugira ubutwari n'ubwitozi bwinshi mu kwigisha inkuru nziza bashe no kuba intahemuka mu gushikiriza amabanga yawe. Tubigusabishe Yesu Kristo umwana wakongera akabana n'umukama wacu wemana musange ubuzima n'ingoma mena mutima mwera no mu myaka yose. Hora n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayishyikirijwe na Yohani mweranda. Aho Yesu amenye ko abafarisayo bumvise ko yaronka abigishwa benshi kandi ko yabatiza kurusha Yohani, nawe nyene atari Yesu ubwiwe yabatiza ariko akabatiza abigishwa biwe, ava mu Buyuda asubira mu Bugarire.
yamara yabwirizwa guca muri Samariya. Ashika rero mu gisagara cyo muri Samariya citwa Sikari, hafi ya wa murima Yakobo yari yahaye umuhungu wiwe Yosefu. Hagasangwa aho nyene hari riba rya Yakobo. Yezu aruhishijwe n'inzira yiyicara iruhande y'iryo riba. Hari nko ku isaha ya 6. Haza umugore w'umunyasamariyakazi kuvoma amazi. Yezu aramubwira ati, numpa amazi yo kunywa. Hako abigishwa biwe bari bagiye mu gisagara kugura ibyo kurya. Nyamusamariyakazi aramubwira ati, bite wewe kuri umuyuda usaba amazi jewe w'umunyasamariyakazi? Hako abayuda n'abanyasamariyakazi ntibagenderanira. Yezu aramwishura ati, iyo wubutse ingabirano y'Imana ukamenya n'ukubwiye ati numpa amazi yo kunywa, ahubwo ni wewe uba uyamusavye kandi yari kuguha amazi abeshaho. Nyamugore amubwira ati, Mukama, ntufise ico uvomesha, iriba naryo ni rirerire, none ayo mazi abeshaho uyakura hehe? Ubaye uruta sogokuru wacu Yakobo yaduhaye iri riba, akaba yararinyoye we n'abana biwe n'amasho yiwe. Yezu aramwishura ati, umuntu wese anyoye amazi azosubira kunyoterwa, ariko uzonywa amazi nzomuha ntazosubira kunyoterwa na rimwe. Amazi nzomuha azocika isoko ry'amazi yirasira mu buzima budahera. Wa mugore aramubwira ati, Mukama, ntabaza se ayo mazi simbe ninyoterwa kandi sinze ngaruke hano kuvoma. Yezu aramubwira ati, genda wakura umugabo wawe uca ugaruka ngaha. Nyamugore aramubwira ati, nta mugabo mfise. Yezu aramubwira ati, koko uvuze ukuri aho ugize uti nta mugabo mfise. Nkako wigeze abagabo 5 kandi n'ubu rero ufise si umugabo wawe. Ahoho nuko uvuze ukuri. Nyamugore aramubwira ati, Mukama, ndabona ko uri umuhanuzi. Basokuruza bacu bahora basengera kuri uyu musozi, namwe muvuga ngo Yerusalemu niho hari ikibanza abantu babwirizwa gusengeramo. Yezu aramwishura ati, wa mugore we, ntunyemere. Igihe kirashitse amutazi bamugisengera data kuri uyu musozi canke Yerusalemu. Mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko ubukiriro buva mu Bayuda. Ariko igihe kirashitse kandi n'ubu nyene aho abasenga nyagusenga bazosengera data mu mutima no mu kuri, kuko abasenga gutyo aribo data ashima. Imana n'umutima, abayisenga rero babwiriza kuyisenga mu mutima no mu kuri. Nyamugore amubwira ati, ndazi ko Mesiya umwe bita Kristo ategerezwa kuza. Niyamara kuza azotubwira byose. Yezu amubwira ati, ndi wenyene jewe ndiko ndakuganiriza. Muri ico gihe abigishwa biwe barashika kandi baratangara kuko yariko araganira n'umugore. Ariko nta n'umwe yavuga ati, ushaka iki canke ati, ni kuko umuganiriza. Nyamugore asigaho wa mubindi wiwe ariruka mu gisagara abwira abantu ati, nimuze murabona umuntu yambwiye ibyo nakoze byose, ntiyoba ari Kristo? Barasohoka bavana mu gisagara baza aho Yesu yari. Ico gihe abigishwa bari mu byo kumwinginga bamubwira bati, mwigisha fungura. We yamara ababwira ati, jewe mfungura imfungurwa mwebwe mutazi. Abigishwa babazanya rero bati, hari uwo yamuzanye ibyo afungura? Yezu arababwira ati, imfungurwa yanje ni ugukora ico uwantumye ashaka, ni ugushitsa igikorwa ciwe. Mweho ntimwivugira muti, hasigaye amezi 4 imbura rikaza. Umve ndababwire, tereza amaso murabe ukuntu imirima igeze imbura. Ubu uwimbura ariko aragererwa, ariko aratsindagira ivyimburwa bimuzanira ubuzima budahera, maze uwabivye n'uwimbuye banezerwe bose hamwe. Erega muri ivyo
erega muri iki wa mugani baca ni wo ngo hari ububiba hakaba n'uwimbura, nabarungitse kwimbura ibyo mutaruhiye abandi bararushe, namwe mushikira mu byo baruhiye. Benshi mu banyasamariya b'ico gisagara bari bamwemeye kubera ijambo rya wa mugore yashinga intaha ati yambwiye ibyo nakoze byose. Aho abanyasamariya bamariye kumwegera naho baramwinginga ngo agume iwabo, araheza ahamara iminsi 2. Noneho abamwemera baca baragwira kuko biyumvira ijambo ryiwe, maze babwira wa mugore bati ubuho ibyo batubwiye si byo gusa bitumye twemera, ubwacu twamwiyumviye, none twamenye ko mu by'ukuri ari we mukiza w'isi. Iryo ni ijambo ry'Umukama. bavukanye ibisaba Imana. Uyu munsi nk'uko tubizi twese, umunsi w'akanyamuneza, atari kuri jewe gusa n'abavukanyi banje baje gusangira akanyamuneza ko ari je natanguye guhimbaza imyaka 25. Umwe wese arafise na wene umunsi wiwe. Umunsi wa gatandatu uza azori patiri mukuru Maneno, ku munsi w'Imana ukurikira wundi nazikorezo zo tutatanga kusaseredoti mugabo ukurikira ndaki 15 azori patiri mukuru Gilbert, patiri Janvier Izigimana wene, patiri Karoli. Umunsi arafise umunsi we rero. Uyu munsi si umunsi mukuru wacu gusa tugiye guhimbaza muri iyo minsi yose muje kuvuga, n'umunsi mukuru kandi wa mwebwe abakristo, kuko umupatiri wenyine ntabaho. Patiri ari patiri ariko muri abakristo. N'umunsi mukuru wanyu muri ekleziya, ukaba rero bwa mbere na mbere ari umunsi mukuru w'Imana, kuko Imana yadushoboje. Nashimiye ko tumviriza ibisomwa. Icya mbere tutwereka ingene Imana dutora gutyo nyene mu rungano tutari tubikwiye, kadutera iteka. Hari iryo teka dutera amanyama tukibagira uwari duteye uwari we. Nicyo gituma nashatse gukwega ayo manyama ngo abe ari jewe mboneka kuri uyu munsi mukuru. Nashimiye yuko Imana yacu ariyo iboneka muri no rubanza. Nicyo gituma nashimye gutora iyi nkuru zatumvise Yesu Kristo n'umunyasamariyakazi, kugira uno munsi kandi Imana yacu ibanda bimenyekana. Mbere nka Paulo mweranda ngo nako yaba ari Kristo amenyekana. Nicyo nshatse rero gushyira imbere uyu munsi. Murabyumvise, tubimenye neza, iki gihe turimo ni igihe cya nyuma. Igihe cya nyuma apana ariko dusigaje imyaka mike cyangwa myinshi ibamo, mugabo ni igihe cya nyuma ko kuva Yesu Kristo gufata izo mu bapfuye agaca asubira kwa se wiwe. Twaje gutanga rero igihe cya nyuma. Rero dutegereza rero gusenga Imana yacu, kuko kuva Yesu Kristo yigiriye umuntu akaza kubana natwe, ni umwanya wo gusenga Imana yacu, ni umwanya wo kuyagana Imana yacu. Bisigura yuko umuntu adafata umwanya wo gusenga Imana, uyu arakwiriye inkoni zikwiriye. Uraza ufite mugenzi wawe ari hanze, uraryoherwa kuko murayana ku telefone,
akwegereye nawe utamuhaye umwanya wo kuyaga arababara cyane. Yesu rero yaraje kubana natwe, turi mu gihe cyo gusenga rero kurushirizaho, kuko Imana iri kumwe natwe. Tukaba turi muri icyo gihe kandi cyo gusenga kuko Imana iri kumwe natwe, kuko kandi umutima mweranda yaje kubana natwe. Igero kirashyitse, ukwezi yagiye umugore kandi n'ubwenge cyamaze gushika, aho bagiye gusenga Imana bazoyisenga mu mutima no mu kuri, mu mutima no mu kuri. Ubu rero umutima mweranda atubamo, twaramuhawe, ari muri twebwe. Dutegereza gusenga Imana rero neza mu mutima no mu kuri, aho turi hose mu bihe byose. Ubu si ngombwa ngo tubaze kujya Yerusalemu kugira dusenga Imana yacu neza. Si ngombwa ngo baze kujya bita Lourdes mu Bufaransa hariya, Kibeho mu Rwanda hariya, Mugera. Ni umwanya wo gusenga Imana aho ndi hose, kuko Imana ni umutima. Abategereza kuyisenga rero bayisenga mu mutima no mu kuri. Yesu agaca abivuga neza rero ngo abasenga gutyo ngo nibo Data ashima. Kuno munsi mukuru cyakuraba ariko turi mu bo Data ashima mu gusenga Imana yacu. Imyaka afise amatinda gusenga Imana rero mu bihe tugezemo, mu mutima no mu kuri. Gusenga Imana mu mutima uca mumva yuko bitandukanye no kugira ibisabisho. Biratandukanye no kugira ibisabisho. Mu mutima urazirikana ivyo urabwira Imana yawe, ugatega n'ugutwi kuko Imana iratuyagira. Icyo kuba mutima ntunganya muntu wa muntu, Imana iratuyagira. Ugafata umwanya ukawuha Imana yawe aho uri hose, mu cyumba iwawe, uri mu rugendo, uri ku kazi, uri ku ishuri, ugafata umwanya ngira senga Imana yanjye ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Imana igaca kumva ubwo nyine. Turi mu gihe rero by'uko mu bisabisho byacu tuba mu bo Data ashima. Gusenga Imana mu mutima wabyumvise yuko bitandukanye n'ibisabisho umuntu apfa kuvuga gutyo nyine atakuzirikana kurimwo, atagutega ugutwi kurimwo. Mu bihe bya none turabona amasengero menshi yuzuye, umuntu aribaza mbega koko by'ukuri barasenga Imana by'ukuri, bari mu bo Data ashima mu bisabisho byabo? Usenga Imana ari mu mutima mwabyumvise arazirikana ibyo ariko arabwira Imana, agatega ugutwi, Imana ikamuyagira na wewe. Icyo rero kiturange rero, kiturange rwose. Gusenga Imana mu mutima ngo no mu kuri rero, mu kuri. Turabe ngo kenshi mu gusenga Imana yacu tuyisenga turi mu kuri. Tuyisenga turi mu kuri, ukabuza yuko urasenga Imana yawe koko. Umusenga Imana mu kuri, hari ibintu bitatu bitegerezwa kwigaragaza muri iyo myifato. Tugire Kristo. Hari imyifato zitatu umuntu asenga Imana mu kuri. Icya mbere, aremera yuko Imana ariko arasenga iri ngaho ubu. Urabona 9:3 amasengero yari yuzuye, mugabe byakurikiye murabizi. Twaricaye duhura n'iki? Amazuru gusa,
turi mu izina benshi amazuru yaratumye dusasita inganda yaratumye dukora ishyano turicana turibagire ko tuvukana ubwo none twasanga imana cyangwa imana ntiyari mu nyuma dusanga twagihenze dusanga bwa bundi twafuye ubusa hari abahutu basa n'abatutsi hari n'abatutsi basa n'abahutu nshatse kuvuga iki abatutsi bafite amazina y'abahutu ni muri abo n'abahutu abahutu bafite amazina y'abatutsi ni muri abo n'abahutu dusanga hari abahutu barebare n'abatutsi bagufi hakaba n'ututsi natwo tugufi nka sositomati turaca ngaho turicana nk'ubu nk'akantu usubira kudobeka tugasubira kuva muri ubwo burunzi muri iryo shano tuba nta mutima dufise none tuba turi kuko nitubasaba imana iri ngaho ntitubabwira imana rero urasenga imana mu kuri uremere ko imana ukasenga ariho iri akaro karaho bimenyesha amana ko arategura mu ngoro y'imana akarindira yuko umariza kugira ko isi itangura rero yagikundiye ibikorwa byo mu isengero ariko arasenga aratangura ku izina rya data n'irya mwana atanga ku izina rya data azayumva gusabwe acarindikira arera kuzana abahirya ngo umuntu amwitagiye kuri wo wa mbere ndetse ngaho arera kuzana aragura arasubira kandi woroherwa ku izina rya data azayumva sabwe arindikira ubwiraga ku izina sabwe wamamagaye niko ndakwitaba acaratara ko ari imana yikira mu ishuri yayishyuye wese niko ndakwamagara niko ndagira ibisabirisha murabe mugabe ko mvuga murasenga kenshi turi mu bihe bya nyuma igihe kirashe kandi cyamaze gushika n'ubu nyene cyamaze gushika turi ku gihe cyarashize aho dusenga imana mu mutima aho turi hose mu bihe byose iyo mana usenga ari ubwa kabiri ukemera ko nawe we ariho uri kuko urasenga imana niba uri wowe andazi watabuza abantu bari ngaha usanga umutima w'imipira atabuza umugore ni umwe gusa ari ngaha akaraba umubwire yambaye neza akamwitegereza abandi bantu abagabo beza n'abishaka ifunguro ubwabo ndazi watabuza umugore bari kwina kushaka turasenga imana ni uri mugabe bari bamama kenshi murasenga nk'umuronka mugabo biraryoshe murakunda kuko ari kwitwa mu Gifaransa les raccourcis ushikaje kose ukiha amahoro kuri ubu icyo nasabye imana imana ntiyagishimye cyangwa yabonye yuko atari mu ishaka ryayo imana isabye ikintu ukeneye kuko imana yakiguha hari abasaseredoti babiri bavuga mu muntu cyangwa abasaseredoti barabazi turabana bahurira cyane ndetse nk'ababyeyi kuri jyewe umwe arabwira mugenzi we rupanti uraza ni saa sita ku meza we munenda njyewe nabonye ko nashaje kabisa nashaje nawe nguma numviriza igituma avuga ko ashaje ngo umuntu wiceka ko ushaje ni iki nguraza usigaye usoma ibisa nibagira aho ngeze nakibaza abakorezi mbega tugeze hehe nanjye nabumviriza mu mutima nanjye ndikunda cyane wa umubazi iracyamwishyura yo reka jewe urazi yo n'ibindi hageze kumvuga amazina y'abapfuye nsasanga n'iby'iwacu nayishyuza mwumva ari hari amashyi si hari nawe
zihari. Naje namumviriza naje ndiko ndaje gusenga Imana mu kuri ukemera yuko nawe ari ukuri. Murabe mu gihe cya none telefone gusa ingene tubuje gusenga Imana yacu, telefone gusa ingene tubujije kuyicyubahiro Imana yacu. Simwende gusaba Gatolika no myandi madini Imana isigaye iki hama mukaca mujanga ngo mukuru ngo barasenga n'ubu tworaba neza twosanga turi vide, umutima wacu ugaragara Imana vide de Dieu. Murabwira urukundo rutugora kuko tugashaka Imana kariyo idukora kure, urayisenga mu kuri by'ukuri. Telefone bavuga neza y'Imana, mutegerezwa icyo ni ikintu ngombwa mu buzima bwanyu, kwiha umwanya wo kwita umwanya mweranda mu buzima bwawe. Ndabise umwanya telefone muri uwo mwanya ndayizimya. Urasenga n'umurongo kubera iki? Apana ko Imana ituwumva ingore tuyongere kuri twebwe. Hari ikintu mutegeza kumenya rero bavukanye neza n'Imana, mumenya force, inguvu, urumenyesho rw'umusaraba gusa rufise ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Inguvu gusa icyo kimenyetso ngize gifise. Musaba ikigongo Imana igihe cyose muba mwibagiye icyo gisigura. Natuntu mwebwe muri uko cyo GPS mutazi ni Bujumbura ari gisagara cyanyu, muyimenya gute? Muca muvuga rindira abashitsi batatu turihurira nawe turihurira. Imana ubwo nyene Mana Data igaciraba mu Burundi hari umwana mpamagaye, Mana mwana Yesu rawati nakibona mpamagaye, Mana Mutima we nakibona. Bari hamwe bose utatubwirana Mana muryango bariko baragira amateka amatwi wa mwana wabo wewe uri mu Burundi, uri Nyabiraba, uri umwana umaze kwiruka mu telefone, wamaze kwiruka mu byumviro wahamagaye. Mumenye icyo twaba tubwira tusabe Imana. Ndagutelefone unyitabe simvuge, urarindira munyuma rigiye gukupana shinze. Hama rero ugenda senga mubara mwibuka wa abantu baje gusenga umarishima. Jewe simeze nk'abarya, jewe ngira ibi simeze nk'abarya, bo bagira mu gutaha wamutoza kora hari. Jewe Mana ngira ikigongwe ndi mu cyumuzi, ngira ikigongwe Yesu abona akari mu mutima. Yaciye avuga ngo muri bajya babiri urya wa kabiri urya niwe gisafisho cyashitse mu ijuru. Ushaka gutwaga n'ikinakira ubu Imana yanyumviye koko, yanyumviye. Nimujenga muvuge ati ngo se automatic ni ibintu ngombwa nyene bica bibuko nyene ko ndiko ndasenga Imana yaje. Niho iri nawe niho uri. Ahantu turakwiye tuwagabira cyane. Mwumvise n'ingufu yo kugira gusa ku izina rya Data, Mana Data hariya mu ijuru hari umwana mpamagaye. Kiri mu gusenga Imana umutima no mu kuri, uremera nawe kwifuza kugira umutima ucyoroye, umutima ucyoroye. Murabe ngene dusenga ibicumuro toma tupakira gusa dusase kwakundi tukibaza Imana yacu yari yanaje. Imana yacu sikimeze ninyeranda niho gusigiye tumaze gusakujya tubiteshe ubuntu n'urukundo by'Imana gusa n'ikigongo cyawe. Rero ukifuza kugira umutima ucyoroye, ndakubaze mu gusenga kwawe isakaramo ry'ikigongwe rirafise agaciro. Igihe cyaramaze gushika aho abasenga Data bamusenga mu mutima no mu kuri. Mu kumusenga mu mutima no mu kuri wavyumvise bisaba, mu mutima wavyumvise, mu kuri wavyumvise. Tugerageze natwe
iyo mana rero yadutetse kuri uwo munsi igasubira ikaturonsa ubuzima igatunga umunsi wo kubaho ni heza hiriwe yongera itongere kandi tukenge dukomere amashyi amen tugira Mwanasi niwe bwiranga nyabwo ni wowe ubwiranga bwose bukomokako nicyo gituma tugusabye urungike mutima mweranda atagatifuze ibishikano rihinduke itubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu. Igihe bagira bamufate agira ngo atangure kubabara gukatisha yafashe umukate arakengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire murye mwese iki n'umubiri wanje uza gutanga ubwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire nk'umwe wese iyi ni ikarisi y'amaraso yanjye amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza guseswa ku bwari no ku bwa benshi abakize ibiciro ivyo murabigire mumwibuka.